Bonjour, c'est Madame Germaine, comme vous le savez. Ça fait un peu quelques semaines que je n'ai pas mis une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais d'abord commencer à me présenter. Je suis une maman de 2 enfants, l'une de 2 ans et l'autre de 8 mois. Je suis burundaise et je suis une femme chrétienne qui travaille de la maison. Voilà, je vais tourner cette vidéo en 2 langues. Je vais vraiment essayer. Kuba ariho bakibona ama video nkora nitwa Germaine, nkaba ndi umumama w'abana babiri, umwe w'imyaka 2 n'undi w'amezi 8. Nkaba ndi umurundikazi kandi nkaba ndi umudame akijijwe. Aujourd'hui alors, je viens pour m'excuser d'abord, puisque ça fait un peu quelques semaines que je n'ai pas mis une nouvelle vidéo. Et vraiment, je m'excuse auprès de mes abonnés, puisque vous êtes là en train d'attendre ce que je vous mets. Et voilà, je viens juste pour vous dire que franchement, je suis trop prise ces derniers temps. Normalement, je suis vraiment une maman qui fait tout à la maison. Et puis, j'ai 2 enfants à m'occuper, j'ai un mari, je dois m'occuper de moi-même. Et puis, je fais le commerce des produits de beauté. Je fais le commerce de la nourriture, des beignets, des samosas, des chapatis et d'autres. Voilà, je suis vraiment un peu trop prise. Et puis, ça aussi, je le fais entrer dans mes obligations, mais 2 fois... je suis coincée un peu et voilà, c'est pour ça que je viens pour vous expliquer, pour que vous sachiez que je suis vraiment là et je suis en train de penser toujours qu'est-ce que je vais apporter à mes abonnés. Ego hanyuma rero nsanzwe ndi umudame mu byukuri ntabakozi tugira, ntegerezwa gukora ibintu byose mu rugo, ntegerezwa kwiraba abana, umugabo nanje ubwanje ntitwararika ibindaba. Hanyuma rero abandandaza ibyo byose ni ibintu bintwara umwanya, kandi nibi nyene ndabikunda cyane kugira ngo nsangire namwe bitandukanye, nagira ubuntu bwo kumenya. Rero nabyo nyene bija mu mitwarariko yanje, nico gituma ndi hano kugira ngo ndababwire koko impamvu maze iminsi nta posta video, kuko abantu bose myandikishije kuri chaîne yanje, ndabakunda kandi nzi neza ko muba muri ngaho kugira ngo ndabazanira igishasha. Nuko nico gituma rero nkoze ino video kugira ngo mumbabarire ko maze iminsi ntabazanira video. Ubu nanateguye ko video zikurikira nzogira ibintu, nzobereka ibintu bitandukanye, ukuntu ntegura imireti 2 itandukanye. Niyo video nashaka gukurikiza kubahereza. Hanyuma rero no munsi nje kuvuga kuki, no munsi nje kuvuga ko ku mudame kungene yomenya gutandukanya ibihe n'ibiki yoshira ku ruhu rwiwe kugira ngo uruhu rwiwe rugume rusa neza kandi ataruhinduye. Nkuko mubizi ko mpimiriza abantu kudahindura inkoba zabo, ahubwo kuzikora kugira ngo zise neza uko nyene zisa Imana yazibahaye. Ego, comme vous le savez, aujourd'hui, je suis là, comme je vous l'ai dit, pour m'excuser. Je viens juste je profite aussi pour parler sur ces 2 sujets. Comment est-ce qu'une femme peut savoir différencier les 2 différents moments de l'année, je veux dire l'été et l'hiver. Puis, comment est-ce que nous pouvons les différencier en différenciant aussi les produits que nous mettons sur nos corps, sur nos visages, puisque ça rentre dans les choses que nous devons faire pour garder cette peau naturelle et belle. Rero nkuko mubizi, iyo hari izuba ryinshi ahantu hambere rikubita mu maso. Rero rikubise mu maso, usanga mu maso haje amatashe yirabura, usanga mu maso hiraburaniwe cyane. Nico gutuma kenshi usanga bariko baravuga nti ko
ko wirabuye uvuye kuzuba izuba ryagukubise kweri kubera iki kubera umuntu aba yagiye kuzuba maze izuba rikamukubita ahantu hambere ritangura gukubita rishika n'ingoga ni mu maso. Ibyo rero nivyo nashaka no munsi ngo tuganire ko nko ino mu bihugu byo hanze turi mu gihe bita été. Donc bidusaba yuko hari abadamu batazi ko muri été umuntu ategerezwa kwisiga si itegeko ariko ni byiza ko umuntu yo kwisiga amavuta akingira izuba kugira ngo uruhu rwiwe ntirwononekare nk'uko mubizi ko izuba rya hano riba riturira riba rikubita mu maso riba ribabaje. Ni ukuvuga hari igihe rero imibiri yacu iciba agrese iciyononekara kubera iyo mishwarara y'izuba ivanganye na ya myuka myinshi ma vapeur menshi kubera hari hamaze igihe hakanyuka usanga rero nukuri imibiri yacu irononekara kandi icivugo ni umudame agume ari mwiza. Bon, comme vous le savez, on a des différents moments pendant l'année. On a l'hiver, on a l'été. Normalement, j'ai appris que beaucoup de femmes ne savent pas différencier les produits de beauté. Qu'est-ce que je dois mettre en été, qu'est-ce que je dois mettre en hiver. C'est vraiment mieux de mettre les produits qui protègent contre le soleil quand on est en été, puisque le soleil tape directement notre visage avant de taper autre part. Donc c'est mieux vraiment d'avoir cette crème que tu vas mettre sur ton visage qui va te protéger contre le soleil. Comme ça, tu n'auras pas des taches noires pour rien, des boutons qui va naître à cause de ces chaleurs-là du soleil qui t'ont tapé. C'est vraiment mieux pour toute une femme qu'il apprenne à mettre des produits anti-soleil qui va protéger sa peau contre le soleil. Voilà, moi normalement... sur ces produits-là, c'est écrit SPF. Moi, je mets ça, SPF 30. Vous pouvez voir, je sais pas si... Normalement, je mets de cette marque Garnier. Oui, Garnier Daily Moisturizer. C'est pour le jour, parce que la nuit, je mets normalement la crème que je mets tous les jours, parce que c'est la nuit, je suis à l'abri du soleil, je vais me dormir, c'est là où ma peau va vraiment avoir le temps d'être belle, d'être bien hydratée, fraîche. Donc, c'est comme ça que je fais. Donc, je viens partager avec vous pour que vous aussi, vous le sachiez. À une grande surprise, j'ai appris que beaucoup de femmes ne savent pas ça encore et je voulais vraiment partager ça avec vous. Hanyuma ndazi neza yuko hari abadamu beza bankurikirana b'abarundikazi bari mu Burundi n'abandi bari mu bihingo bitandukanye. Ndashimira cyane Mariam Evela, Eliane yarambwiye ko munkurikirana, merci beaucoup Annie, merci beaucoup n'abandi bose navuze. Franchement ndabashimira Madame Divine waranyandikiye umbwira ko ufise ubwoba ko harimo ubwibone mu bintu nkora. Ni kuri umudame yakiriye agakiza kandi abandi ntarakizwa barabizi. Ubundi ibintu ndabikora kubera ko Kristo yangiriye neza nkamenya gusangira n'abandi. Ibyinshi ni bikeya, yego nta kitagira ikimazi mu bintu byose biba bifise ikimazi. Yego hari abadame bibaza yuko ni byiza kugaburira mpwemu, kandi je navuze ati ni byiza kugaburira mpwemu. Umudame wahisemo kubaka urugo ni na byiza kandi no kwitwara ku mubiri wawe ariko utakuganjeje. Mba ndababwira ikintu kimwe, jewe mbere hari abagore ushobora kubabaza mbe ngo bisiga ikintu nisiga sleeping kubera bakiboshwe, kubera badafise uyu mutima wo gusangira n'abandi ikintu wo bakora. Amen. Ukamubaza ko ufise imishatsi myiza ukoresha iki? Madame Divine ndiko mvugana nawe ko wavuze ko nkurikirana, akakubwira ngo uyu ngo je nta na kimwe nkoresha ngo nuko nyene. Kubera iki? Kubera kiboshwe ataramenya vraiment yuko ategerezwa gusangira ibyiza n'abandi. Kuko mvuga nti ibyiza tubiha abandi, ibi tubihe Kristo kuko ari we wenyene ataremerewe. Ya kuko twese
namambwira abantu twese tuba dufite ibitunanije, ibyo bitunanije Kristo yavuze ngo tubimuremeke, hanyuma ibyo Kristo yatugiriye byiza tubisangiza abandi kugira bamenye ko hari umugabo akiza yiremeka imitwaro kandi akayishura, hama abantu bakagubwa neza. Madame Divine, Imana yarankijije ubwibone ku bandi kera naribona pe, ariko Kristo yangiriye neza. Ndi umudame nakiriye agakiza kandi ntateze kukarekura. Uko biri kose Yesu araryoshe n'umwizerwa. Uko biri kose Yesu araryoshe n'umwizerwa. Yesu araryoshe umaze kwakira n'ukuri ubwiza, umaze kwakira ibikomeye byiza Imana idukorera, ntumurekura. Usanga bya bindi bya kera nta bigutera ikinya. Ni nka kwa kundi bavuga ngo imaze kuva mu birungo nari ikintu giteye ubucafu, kitameze neza, ukubwiye ngo ugisubiremo ntushobora. Nahuye na Kristo angirira neza, aho naringiye kumererwa nabi, aho naringiye kuba ingumba, aho naringiye gupfa. Nta mpamvu rero yo gusubira mu byaha, kandi dusenga Imana ku munsi Imana idukomeze tugume muri yo kugeza dutashe mu ijuru. Nuko rero nashaka gupartaja ikindi kintu ciza hamwe namwe. Finalement ngiye kuvuga mu Kirundi ko biragoranye. Okay, ngiye gupartaja namwe ikindi kintu nibaza ko ari ingirakamaro kuri twese bagore beza. Je nkunda kubwira abantu twafronte no situation. Sinzi ko mutahura ibintu bitubereye intambamyi tubigane kugira ngo tubikosore, apana kubihunga, apana kubyihoza, ariko tubyafronte kugira ngo turondere ingene tubikosora. Shaka gutera intege umudame wese ahari yibwire ko ategerezwa kuba positive, yibwire ko ategerezwa umudame mwiza. First of all, icyambere ategerezwa kuba ari umudame yubaha Kristo, umudame mwiza, umudame w'ubwenge, umudame afise kazoza. Ni umudame ayubaha Kristo, ni umudame asenga igitondo n'umugoroba, ni umudame yumva icyo Kristo ashaka ko akora hama akagikora. Umva ndababwire, abadame turasenga, ariko hari igihe Kristo atubwira gukora ibintu tukadadarara, kubera ko dusanzwe dufise imitima yo kudadarara. Nukuri Kristo arashobora kukubwira ngo byihoze, ariko kumva ngo yomenyera ngo namubwiye ngo ntavuze. Oya, yamaze Saint Esprit aba muri wowe yamaze kubwira ngo byihoze, bisobanura ngo urabyihoza. Rero abadame benshi turasenga tukaba muri bwa buzima bwa frustration imisi yose kubera tutumva ijwi rya Kristo. Jina nkunda kubwira abandi abagenzi, abadame tuganira, bimaze iki gusenga mu mwanya uzi yuko gusenga ari ukubwira Kristo. None hari umuntu ahora akunda kuganira n'umuntu atamwishyura, aca aba frustré, uca aba frustré. None ko nguma mvuga utanyishura, uca aba frustré. None kubera iki dusenga, duhejeje gusenga tukaca tuja gukora ibintu Kristo tutumvise icyo atubwiye? Nimba tugiye gusenga tuzi neza ko tutarindira canke nitwumva ijwi rya Kristo nyatubwira ibyo utegereza gukora ko tuza kubikora, why we pray? Kubera iki dusenga? Dusenge rero dufise n'umutima wo kumva ijwi ry'Imana, hama kenshi dusenga tubwira Imana ngo dushoboze gukoresha ushaka, kuko kenshi Imana nukuri turasenga kandi Imana ikatumva kandi ikatwishyura, ariko ibyo Imana itwishyuye gukora bikatunanira kandi twasenze. Imana idufashe cyane. Rero dusenga Imana idufashe, ibyo dusenze Imana ibyumve, Imana itwishure, hanyuma twumve ibyo itwishyuye first, hama dukore. Imana idufashe cyane. Rero umudame mwiza, umudame mwiza yubaka urugo rwe neza, ni umudame asenga, ni umudame yumva icyo Imana ishaka ko akora kandi akagikora. Bana b'Imana, umudame nahawe iyo suje ngo tuzoyiganira. Undi mba ntinya cyane kubaganiza kubera ko ibintu nkora ntabwo
c'est pas juste pour le faire, ntabwo ari kubikora juste, hari icyo Imana imbwira gukora muri bino bintu nkora, ariko kenshi mba numva ninya, kandi abantu nzotsitaza ndasaba imbabazi baze banyihanganire. Amen. Uyu murimo dukora suwikiraka, uyu murimo dukora suwikiraka, nyene umurimo yarawutwemereye. Uyu murimo dukora suwikiraka, uyu murimo dukora suwikiraka, nyene umurimo yarawutwemereye, nyene umurimo yarawutwemereye. Ni kuvuga iki? Kuri hari igihe mura nkunda ushaka kuvuga ariko nkibura Mana, none ninavuga biza kumvikana gute? Amen. Urazi Imana gutuma ikintu iminsi yose ubona ko utagishoboye. Kubera iki? Na Muhizi Imana yaramubwiye ngo genda, aravuga ngo yo Mana ngo ntibazonyemera. Amen. Ariko Imana yarambwiye ngo ntibaze bakugahira ubuto bwawe. Haleluya. Rero ndizera yuko mu byo nkora byose kandi mu byo nzokora byose Imana izokomeza kubana nanje. Rero ikintu nashaka tuvugane, umudamu ategerezwa kuba umudamu w'ubwenge, ubwenge bwiza buva kuri Kristo. Dusenze Imana, Imana iduha ubwenge, Imana ikaduhereza icyo bita sagesse, bwitonzi bw'ukuri. None ni jewe umuntu ashobora kuguhonyora akakubwira ati ndaguhonyoye, ukamubwira ati nta kibazo. Amen. Kubera ko hari Imana muri wewe. Nkeneye ko abadame bankurikirana bagira Kristo muri bo, bashingira kuri Kristo, kandi bakaba ari abadame beza, abadame basukuye, abadame ba Debora. Amen. Rero ntatinze ngiye kubabwira umudamu wese ategerezwa kwisuzuma. Umudamu wese ategerezwa kwisuzuma. Imana yarampejeje inosuje ngo nze nganire namwe ngo umudamu w'ubwenge, umudamu w'ubwenge uko ategerezwa kwitwara. Amen. Umudamu w'ubwenge rero nzozanana niyo suje ikindi gihe. Amen. Ngo first of all ategerezwa gusenga. Amen. Ngo ategerezwa kugira abagenzi bake, ategerezwa kuba umudamu yihangana, kandi ategerezwa kuba umudamu akora. Amen. Imana idushoboje tuzobisangira nkuko nzoshobora kubibashikiriza. Rero ikintu nashaka kubabwira, umudamu ategerezwa kwa affronta sa situation kugira ngo yisuzume, hama yimenye, hama atondeke ibyo mu rugo, atondeke ibyiwe by'abana byose. Amen. Ugasanga rero hari abadamu ibyo batabyitwararika. Ndashaka kuza kuko nanje je suis une dame, abantu bazobona yuko je suis une jeune dame, narambwiye ngo ntibaze kugera ubuto bwawe, ariko j'irai avec abo bantu wumva yuko hari ico no bahereza bakacakira abandi nabo bishobora gukomeretsa. Ndazi neza murankurikirana abadamu bavuga ku masuje y'ama mariage y'abadamu, usanga vraiment bari attaqué. Ariko jewe nukuri nibwira yuko nta kintu na kimwe gishobora gusumba isengesho. Yego, byose bihagarikiye ku isengesho. Waba mwiza, umenya gukora ibintu byose, udasenga nukuri ntabwo ari finale. Ushobora kuba ufise ubwiza buteye ubwo, ushobora no kuba ukora ibitangaza ahantu hose, iyo hose mushaka, iyo abagore bakora ibitangaza, ariko ugasanga umugabo wawe agenda hanze utunganya byose. Kubera iki? Kubera ibyo ntibikwiye udasenga kugira ngo Kristo akora akazi. Niwe wenyene ashoboye kuboha ibyo umuntu adashoboye kuboha. Niwe wenyene ashoboye. Amen. Gusenga biduha no kwihanganira byinshi, kuko murazi ndababwira ikintu kimwe. Je namubwira abantu kweka ibintu byo ngaho kwisi byo dusamaza, kandi umugabo azopfa akagusi akagira, kandi uzopfa ukamusiga wowe ukagenda guciga urubanza, ukamusiga kirongorera abandi bagore. Amen. Amen. Ariko ukaba waratakaje ijuru kubera we. Imana idufashe ntihagire ikintu na kimwe kidutuma dutakaza ijuru. Kandi nukuri nitwasenga, Imana yacu tuzosenga izotuneshereza, ngo tuzojya n'amanu yo ngaha ku isi. No kuvuga ingo zacu zizoba bien, imiryango yacu izoba bien, kandi no mu ijuru tumere bien. Bidusaba kugira iki?
gusenga imana no kwihangana kuko hari ibyo usengera ntibihave utagize ukwihangana ngo umunsi n'isaha wa Kristo udodore kugira Kristo abikureho bizokunanira kwihangana kandi uzotagakiza. Amen. Amen. Nano sindirimba ivuga ngo twitwararike ngo turondere ngo iby'ijuru ngo kubera ko ngaha ku isi ngo ntabwo ari wacu ngo uronka umugabo akakubera ngo ikibamba ukaronka abana bakakubera ibibamba urumva ngo ariko muri ibyo byose nta kintu na kimwe cyategerezwa kutubuza ijuru ngo turira kubaka amazu no kugura imiduga ariko ibyo byose tuzobisiga ku isi iwacu ni mu ijuru. Tugwane kugira umuduga ni byiza kugira inzu ni byiza ariko ibyo ntibikubuza ijuru. Nubironke mu nzira iza kukubuza Kristo nubironke mu nzira iza kukubuza ijuru. Amen. Kubera iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Ariko kandi nitwaba abana ba Kristo nitwaba abadamu nitwaba abo dutegerezwa kuba hano bizoteba ariko Kristo azobiduha byose ngo kuko ngo ni papa wacu ngo kandi ni we nyene inzahabu ifeza ni we nyene byose. Amen. Rero umudamu ategerezwa kwafronta situation yiwe réelle. Hari ukuntu umudamu ashobora kuba yavyaye nanje navyaye abana babiri kandi bintahekana ugasanga bitangura ugifise inda ukumva ama odeur yahindutse kandi hari abantu bakunda kuvuga ngo nuko ubuvyeyi. Amen. Ibyo nivyo kuko nyene ubu nuko ubuvyeyi kuko uhereje kuvyara uke umuvyeyi. Okay, bigenda gute rero il faut affronter iyo situation yiwa ukamenya ati kwiyumviriza namambwira abantu il faut kwiyumviriza namambwira n'abantu ushobora kwisiga ibintu bitatu bintu ugasanga akantu kamwe kaguteye allergie ariko ukayoberwa kumenya kaguteye allergie kacu wabandona tout est produit gata kandi akantu kamwe you need kumenya n'igiki cyane allergie ukagikuramwe apana guta byose. Rero mu buzima busanzwe umudamu ategerezwa kumenya n'igiki kimeze nabi n'igiki gihindukiye he kubera iki. Rero kenshi usanga les odeurs d'une femme qui vient d'accoucher umumoto bw'abagore bahejeje kubyara butari bwiza. Mes chères dames tugerageze nukuri byose birakenewe byose bigira ikimazi atana kimwe kivuyemo. Nibyo ndiko ndabahemiriza ati gute jewe normalement nisiga ama déodorant asanzwe mais quand j'accouche kugeza umwana kwiza umwaka nisiga des déodorants cliniques zimwe zikombattre contre les odeurs nyene zikombattre et puis uchu umuntu amota bien. Or dia zindi déodorants ça dépend ushobora kuba utabyumviriza ushobora kuba udafise niyo problème ariko ku bantu benshi iyo bahejeje ubuvyaro banuka ubuvyeyi nuko biri. Moi, qu'est-ce que je mets? Normalement, des fois, je mets Degree. Et qui dit que je mets Secret. Mais je sens qu'il y a des congo clinical. Ça combat contre vraiment les odeurs. 48 heures, tu es bien. Quand tu vas bien. Et qui dit nacho? Je sens que non seulement umuvyeyi akivyara abavyeyi bose abagore bose turagira des sécrétions turagira utuntu tuguma dukoroka muri bya bimbare cyangwa ugiye muri toilette ukagira uturikide dukorotse tuguma dukoroka aho certain moment mukazosanga uranuka aho certain moment mukazosanga ama odeur uhagurutse mu bantu hari aka odeur gasigara kineke hari utuntu nk'utu. Normalement, jewe ndabugura muri côté pharmacie. Ku bantu bari mu Burundi murashaka kugenda mu cosmétique. Je sais que hari ibintu byiza narabiguriraho igihe nari ngaho mu Burundi. Utuntu nk'utu ni dutoya. Ati bituma hari ahantu haguma hari fresh, bituma hari ahantu haguma atama odeur, haguma humutse hari fresh, atama odeur kandi umugore mwiza. Nahatukaraba umwanya wose agiye kugira pipi cyangwa agiye kugira rimwe kabiri utegereza kwiyoza juste pour kugumana iyo
propre kuguma usa neza. Aka rero uca ugashira hahandi kwikaraso usanga umenga hari agakoto ugashiraho uratabura kano k'inyuma hanyuma aka k'inyuma ni nka gutese gato mugashiraho nyuma y'amasaha 4 cyangwa 5 ukagakuramo ukashiramo akandi. Normalement jewe ndabugumana muri douche nkabugendana no muri sac. Nuko bimeze dutegerezwa kuba abadame b'isuku prime ubwa mbere na mbere ku mubiri basi ibindi mu nyuma sibyo kuko nuzuba wotse ugende kuryama ahantu hadashashe haca gutera ikinya ariko utoze wumva nyine wo kwivumbagazayo ariko wisukuye neza n'ibindi urumva kujya udashobora guheza kuwoga ngo kubitamwo impuzu wirigurane samwe canke wirigurakora ibitungura nka je ndabikora n'ibyapati yuzuye ifu guca wikubitamo hejeje koga you need wumva nyene ko utegereza guhindura. Nuko rero badame beza mu bisanzwe navuze ati reka basi tuganire gato ko umwanya wo gukora video guteka kugira imishatsi kugira amamaske atawondose vuba reka basi ndabaganirize kuri bino bintu nizere ko byabaye ingirakamaro kuri mwebwe. Ego hanyuma ikindi nshaka guhereza ko hari gihe usanga umudame muto w'imyaka 20 je ndiko ndakura kabisa ugasanga umukobwa muto w'imyaka 20 atwenze iminkanya ari kwira umutwe wose ugasanga nyene kubera iki dusome ibintu tuko turisiga. Hariho ama-anti-âge je ndamaze kwiza imyaka yo kwisiga les anti-âge. Hariho ama-anti-âge umuntu atangura ku myaka 30 ariko iya 2 fois bakubwira ati anti-âge kuva kuri 30 kuduga no kuvuga ntaco bitwaye. Hari indi anti-âge bakubwira umuntu w'imyaka 50 ni wayisiga kuduga, umuntu w'imyaka 60 ayisiga kuduga. Ukaca ukubita iyo anti-âge mu maso ufise imyaka 20 25 uzoshikana imyaka 30 ufise imikanyari iduga uruhanga gose utwenze gusa bakabona iminkanyari gusa ariyo yigendera. Urumva kwereke dusome ibintu twisiga dusome les ingrédients tugaburira umwuka n'imibiri yacu n'ingoro ya mpwema. Nuko ndafise sujet zibiri negerezwa kuzoganira namwe ariko nzobazanira nama recette yo mu mishatsi yo kuruhu ku mubiri ku maguru inzara tu hama rero niyo sujet umugore w'ubwenge mbega bimeze gute. Amen. Ndafise n'indi sujet ivuga ngo mbega no kubera iki abadame abantu bakijijwe batabayeho ubuzima bategerezwa kubaho kubera ukwizera kwabo kugerereye. Imana idushaka ngo twizere 100%. Amen. Nkunda kuvuga ngo sinzopfa ntaguze jet privé ntagendeye mu ndege yiwanje. Amen. Kandi ndabyizera 100%. Haleluya. Imana rero ibahezagira ni nanje yari Madame Germaine. Ku bantu vraiment bankurikiranye bumva igifaransa gusa, je sais pas si ils ont été capables de tenir parce que j'ai parlé en Kirundi un bon bout de temps, mais c'était juste pour encourager une femme de se ressaisir, de voir ce qu'elle utilise de la vie de tous les jours, avec ces changements des odeurs, avec ces sécrétions vaginales, qu'est-ce que nous pouvons mettre pour être tout le temps propre. Normalement, j'ai dit que moi, j'utilise les déodorants clinicals quand j'accouche, puisqu'il y a cette odeur qui a tendance d'être forte. Et comme moi, je suis quelqu'un qui me surveille beaucoup, je fais en sorte de me surveiller, de voir qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui va pas. Et puis, normalement, j'ai décidé d'utiliser ces déodorants clinicals jusqu'à ce que mes petit enfant ait 1 an. Et puis, pour ces sécrétions vaginales, moi, je mets toujours sur mon slip quelque chose comme ça. C'est un pad qui va juste sur là où il y a un coton qui est le vagin est directement posé. Et moi, je mets ça, ça reste frais, nos vagins restent frais. Et c'est contre les odeurs, il n'y aura pas des odeurs. Et je change ça au moins 5 heures après ou 4 heures après, je change. Normalement, je mets une partie de ces pads dans la salle de bain. Et puis d'autres pads, j'en promène avec dans mon sac. On ne sait jamais, je peux traîner quelque part et
et aller dans une toilette, c'est juste changer et c'est tout, hein. Mais pour que ça reste frais et pour que ça ne dégage pas. C'est comme ça. On doit affronter on doit affronter la réalité d'une femme. Nous devons être propres. Il y a quelqu'un qui veut, ah, si j'achète ça, ils vont penser que je pille. Non, je ne ressens pas quelqu'un qui pille quand même. Mais je fais tout ce que je peux pour prévenir ça. Voilà, c'est ça. Il faut affronter la situation. Pour régler la situation, il faut jamais vraiment avoir peur d'affronter la situation. Des femmes ont vraiment ça, peur. Tu peux même avoir un problème comme ça et un jour, tu peux partager avec une, moi j'ai un problème comme ça. Là. Et l'autre va t'aider, hein. Mais il faut toujours savoir mieux se diriger parce que nous les femmes, nous sommes vraiment qualifiées pour parler. Normalement, moi je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis, qui ne parle pas de... des situations comme ça, je dis aux gens qu'il faut vraiment partager des bonnes choses, des expériences qui nous ont vraiment sauvés et d'autres qui ne vont pas. Il faut se diriger vers le Seigneur car c'est lui qui est capable de tout et c'est lui seul qui n'a pas de problème. Nous en avons beaucoup. Ton ami a des problèmes, moi j'ai des problèmes. Alors quand j'ai des problèmes, je ne viendrai pas te dire mes problèmes, je me dirigerai vers mon Seigneur parce que je sais que c'est lui qui règle mes problèmes à tout temps. Mais quand vraiment j'ai du succès, je te rapporterai ce succès et je te dirai que le Seigneur a été à mes côtés. C'est lui qui a fait que j'y arrive. Et comme ça, hein, ça t'aidera et ça va t'apporter du courage et tout ça, d'être positif dans ta vie, c'est comme ça. Alors, je vous encourage à partager des bonnes choses et je vous encourage, quand vous êtes dans une situation mauvaise ou quand les choses ne marchent pas, dirigez-vous vers le Seigneur, vous verrez vraiment, il fait des merveilles. Il est vraiment le bon conseil, hein? Il est vraiment le bon conseiller et... Oh, je peux pas. Là, quand je commence à dire comme ça, je me sens comme si je vais chanter. C'est comme ça. Quand je sens qu'il y a la présence de toutes ces choses que Dieu a fait pour moi, je ne fais rien que chanter. Alléluia, Dieu est bon. Alléluia, Dieu est bon. Je vais pas chanter, ok? Je vous laisse alors, c'était Madame Germaine. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis une mère de 2 enfants. Je suis mariée à un mari. Je suis une dame vraiment chrétienne. Je remercie le bon Dieu. Et voilà, je vous remercie à vous tous qui se sont abonnés sur ma chaîne. S'il te plaît, partagez la vidéo, aimez la vidéo et je vous dis à ceux qui sont nouvelles, abonnez-vous s'il vous plaît.